burya nta gihugu na kimwe cyateye imbere kitarabakene, nta gihugu na kimwe kitakenye. Ndabaha akarorero ka Etazini. Etazini umuperezida yitwa Ibrahim Lincoln yatwaye, ariko ariyumvira iterambere, araraba ibituma ataterambere ribaho, arabirondera, abitoye acasanga no kubera esclavage. Abantu barabaja babandi, umwe wese yakoresha uwundi. Aravuga ati uno munsi umuntu wese atabaye libre yo kugira akore, niya gukoreye umuhembe iterambere ntirizoza muri iki gihugu. Arababwira yabipanze neza, agiye kubipresenta muri komite nkuru y'umugambwe, acasanga bose nta numwe adafise umu esclave. Urumva ikibazo yagize? Acasanga bose bafise aba esclave kandi nta numwe ashaka kumurekura. Ati wasaze, no mukuru w'igihugu. Ati nimwe mushaka ko Etazini itera imbere, twese aba esclave turabaheba, bateza kuba libre, bakore avec courage, bikorera, niyaje gukora iwawe umuhembe, niho igihugu kizotera imbere. Baranka kabisa, itegeko riraza. Yahejeje gutera inkoro, abasoma ibitabo. Kugira utera imbere utegeza kwiga amadefo atuma tudatera imbere, ugaca rero uyakosora. Udakosoye ntibikunda. Narumvise nk'ikibazo nkunda kubaza ku ba fonctionnaire ba leta, bavuga ko bakora amasaha 8 ku munsi. Turashaka kuzotera imbere dukora amasaha 8 ku munsi. Vyiyumvire mu rwaruka, uvuze uti ngo agateka akazi na muntu gategeka yuko umuntu akora amasaha 8 ku munsi. Woshaka gutera imbere wicaye amasaha 16 ku munsi, muri vicari cyo guperda 16. Ariko nasanze nko muri Etazini aja gukora ya masaha 8, avuye agacaca gukora handi masaha 8. Murumva abandi bazi ubwenge, umva akora habiri, hari n'abakora hatatu. Je nagiye Buganda, murigira mwumva abantu bariko baridoga ngo barakenya. Abaganda abamaze kuje Buganda, murigira mwumva abaganda bariko baravuga ngo barakenya. Mwarabonye ko isoko irema minwi. Je natagaye ngiye saga abantu banzi impuzu ntuze, banzi impuzu saa 5 y'ijoro kwibarabara, bajya bada kwibarabara. None ngaha bagurirwa nande? Ngo burya ngo nk'ubu hariho umuntu yiri warakora atigeze aronka umwanya wo kuja ku isoko, ubaza kuva ku kazi minwi. Ati yavuye ku kazi rero aca ahita arigurira agahuzu yitahira. Barakora. Nkagenda ngo nzunguruke ndabububare bw'Ibuganda, hajya ja muri site murabe. Emwe Samuel jo itaragira muzosanga bari mu bubarara abanyamahanga gusa. Umuganda mu kabare ava ku kazi yiruka gukora ivyiwe muhira, usanga afise imbata, afise inkoko, arafise jardin irimwe amashu iki, ashika ya entretena avuye ku kazi akabikora. Muze muraba abaganda bubaka impande y'ibarabara kugira asigaze mu kigo ahakorera utundi tugambe. Hanyuma abonye rero 12 zigeze buhwibiriye, aca yoga, agacaza yambara neza, agacaja kwibare. Muzobabona Samuel yijo ariho musanga abagande bari mwibare. Hajya wivira ugiye mu kabare Samuel y'ijoro unywa zinga, uba wiruhiye daboro kubera ibikorwa. Ucutaha kuko urarushe, ucuja kwiryama kugira ejo uzuburi fre iyo uri bikorwa. Umuntu wese rero amenye ko afise ubwenge, haba hasigaye ku bw'exploiter. Ndabereke kugira uzotera imbere, mwebwe uruvyaro rushasha, kuko nababwiye ko dutegereza kurema uruvyaro rushasha. Ni mwebwe nyene niba ushaka gutera imbere, banza umenye kubera iki Imana yakuremye. Hano baza muri mwebwe, umwe wese ni ico kibazo nakibaza mu mutima wiwe, kubera iki Imana yakuremye. Narakunze ujya ntuzeye bene apotre Dieudonné igihe yitoza muri 2020 ngo umukuru w'igihugu twarahiganwe, kwari nko guhiganwa Manchester na Vitaro bokina. Tayumvira Manchester
igiye gukina na Vitaro bariko barategura match Vitaro iri kwigira eshofema Manchester nayo iri kwigira eshofema. Umunsi umwe rero ndamuhamagara ariko ntintera inkuru nawo mwanya uri kurata n'uwiki nk'uko Manchester yohamagara Vitaro ateye basi forfait kugira ntutsindwe byinshi uvuye wemera forfait ariko ngaho uwo mwanya uduhera twawe uri kuronona yarambwiye ijambo ryankoze ku mutima. Yavuze ati je urazi igituma ati je urabona ndumujene ati nararavye abajene bo mashengero ntibazopfa bateye imbere ati tuzi yuko ari kwaba muri Bibiliya gusa ducuritse amaso muri Bibiliya ibindi ntutubaze ati none tuzotera imbere gute abo bajene badakanura bamenye ubuzima bw'igihugu. Ati jewe nisinye kuja kwitoza kugira ngo nereke abajene bo mu mashengero abakizwa bumve yuko igihugu ari cabo bategereza kugitegura bategereza kuzoteza imbere igihugu bategereza gukora. Ati nishaka kubugurura amaso gusa je nta kindi shaka uko mwana ume kabisa kugurura abana amaso kuko hari abantu kandi rero ushaka kubaroga kabisa urabaroga none umaze kubabwira ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa shaka wiyicarire atungwa n'ijambo ry'Imana gusa ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana ugacuguma reka numvirize ijambo ry'Imana ndabe ijambo ry'Imana nzorya mwana wa mama uwo ni ushaka kuroga kuko udashaka kuroga cyangwa ubwira ati bahungu soma kwa Paul ingene vyagenze yavuga ati jewe nakora ijoro n'umurango kugira ntagire numwe ndiri vyagusa sindababera umuzigo nagabijya twabigira kugira ngo mutwigane namwebwe ngo twarumvise yuko hari ibinebwe vyirirwa vyicaye ngo kuva ubu rero udashaka gukora no kurya ntarye. Iyo niyo mirongo y'abazungu rero abateye imbere niyo mirongo bafata udashaka ukora no kurya ntarye. Mugabo twebwe uzawumva nimusabe muzoronka Matthieu 7:7 nimusabe muzoronka umuntu ntatungwa n'indya gusa doca turafata iyo mirongo tuyigira ko inzara ikiradukubita gasha ubukene buratumara bamwe babitwigisha ariko baradutwenga ngo novuza fete pa nimusabe muzoronka ndabazanira imfashanyo agaca arungika weneje igakiza ngo hariho abakene hariya turiko turafasha mama jewe twumvikane aho Burundi bwafashirijwe kuva mu 1896 Uburundi bufashwa ko rutaratera imbere. Je navuze dufate ko badukunda burya iyo badukunda ntabaza kukwishuza ati sha jaho nahereye ndaguha nyereka iyo bija kudatera imbere ngo nanje nduhuke umuzigo umveko abo batagifashanye barigira bavuga ngo kudatera imbere umuzigo umveko ago bavuga nzoza ugufasha ngo shaka kufasha barimye bikawa. Umunsi umwe batanze amahera namba ari miliyoni 63 z'amadolari ngo yo gufasha mu iterambere ry'igiterwa c'ikawa. Aho gutera imbere baciye barandura ikawa. Urazi ngene vyagenze navyo nabitoye kuko ngiye kurima ikawa. Je nagiye kurima ikawa nca ndabaza nti mbega ya mahera banke mondiale yatanga akora iki mu iterambere ry'ikawa? Urumva ngo turatanga ngo imivyaro none gashaka je nkeneye imivyaro 10,000 mwompa ngo reka tuzobaza kuza kuraba ngo hantu uzotera baraza ngo reka tuwe turaguha ngo imivyaro ngo 230 nkeneye imivyaro 10,000 ngo tuwe turaguha ngo imivyaro 230 bacambwira ngo muga condition banza uranduriza office. Ico gihe mugabo ari bazi ko bariko barampenda iyo mivyaro 230 byari biti bikuze vy'ikawa. Naje nashaka ko 10,000 zibikawa domeme generation nari sanzwe ivyo arivyo nateguye na jewe yuko izo ndazikuramo nkaca ntera izindi kugira ngo 10,000 byose bibe bingana ari generation imwe. Urumva yuko ntibari bampenze twarahendanye ndayirandura umwaka ukurikira ntimbe none erega ya mivyaro narateguye ndimba ibinogo none umwaka uraheze mutampaye imivyaro ngo burya
ngo ntidushobora kuguha imivyaro ngo utaranduye iyo ufise. Bwa bundi bashaka ko abarundi bose barandura ikawa, none uhejeje kuyirandura agaca yigira ntaguhe. Uca ugira iki? None umuntu ntagufasha kugushaka kwiwe. Uyumvire ayo mahera yaraheze, ahubwo ikawa aho kuba nyinshi zica ziragabanuka. Bavuga ngo urumva kugira ikawa itera imbere ngo mu privatize. Yo niwo munsi ikawa zapfa mu Burundi. Gushika bavuga ati hako ndimi ikawa norimo ibitoki. Ntizari imfashanyo. Urumva iyo fashanyo igufasha kwica wewe nyene. Aho rero ntimuzi ibindi navyo, avuga ngo tugira tubahe ngo miliyoni 50 z'amadolari ngo mugabo ngo banza mwemere homosexuality. Kama wanje we. Nabo rero ubu kubera babonye ko aho hantu ari nk'urushinge ni nk'imbuga itubutuzibuye. Ubu baragenda bakagira urudokima rw'amapaje nk'500. Agaca agira hagati na hagati. Agaca kubita yako kantu. Mu vyayo mahera azokora. Homosexuality. Abafonctionnaire b'Uburundi nabo urazi ko ari binebwe ntibasoma. Bazaramubwira ngo urumva ngo twarabikoze ngo urabona ngo bimeze neza vyemere. Yo hanyuma vyashika kwa neva akabisoma agazasanga kariyo kaka gaca ncisha mu musaraba. Ngo no ngo murasi imfashanyo bagaca baja mu bene gihugu bose ngo twarazanye imfashanyo ngo arayanka ngo twarazanye imfashanyo arayanka. Naye ndabwira nti iyo fashanyo iduteza inyuma ndayihevye Imana izoduha. None wewe yabikuye he? Yavutse abifise. Yatumvikana. Uburaya bwavutse butunze. Urazi ngene barabakene mu 1940 baraboro. Ikintu ca mbere rero banza mwishure nimwamushaka gutera imbere ikibazo ca mbere kandi candiki Imana yandemye kubera iki? Aho mwazingura Bibiliya mwo harandira mwo hateba kwere. Reka ndahabarangire hakiri kare kugira vyorohe. Imana ihejeje kurema ibintu vyose ngaha kwisi, ngo iraraba neza ibona vyose ni vyiza cyane. Yari kwitegura iki? Yari kwitegura umuntu ikizomutunga. Imana ikivuga ngo tureme umuntu tumwishushanye ko ase natwe, hanyuma ati duce tumuha kugaba inyoni zo mu kirere, amafi yo mu kiyaga, ibinyongomba byose byo kwisi, abigabe vyose. Mwumvise? Icambere yakuremeye kumubwiriza. Nta numwe Imana yaremye itamuhaye ububwiriza, kuko yaremye umuntu ivuze iti tureme umuntu tumwishushanye ko duce tumuha kugaba ibiri kwisi vyose. Aho uhagaze we ni ugaba ivyo bintu vyose biri oturudotwa. Mwari mubizi ngo naremewe iki? Ikiramujana mu murima ikivuga ngo uburime ubuzigame. Umuntu rero ukiremwa ico wareme utarategera ivyo ntacu uzopfuvuyemo, ukaba wewe utazi kuri umubwiriza, wewe nyene individu, wewe nyene wewe mwigeme w'imyaka 15 12 uri ngaha bimenye uri umubwiriza. Aho uri hose uri umubwiriza. Imana araguhaye ubutumwa, ni chef iri hejuru yawe iraguha ubutumwa kugira ngo ucugaba ibiri oturudotwa. Uburime ubuzigame. Kuzigama se management. Aha muri mwebwe mwarize management, muga ntimwari muzi ko management irimwo management y'ibiri oturudotwa. Kuko ubwo butumwa nibwo bwa mbere warose. Uti none jewe ndabigaba gute? Daboro shaka mugende murabe. Imana ivuga ngo imwishushanya asa n'Imana. Imana igihe rero yakurema, burya yakuremye na uri umusava. Muko mwe wese ikimugirira gwiwe, wundi gwiwe irakwinspira. Hamwese muri inspire. Munaniwe gukoresha iyo inspiration. Nico gitwa bacu baducira ujya mugani
w'itarenta. Soma muri Bibiliya ngo umwe wese yarose bikwiranye n'ubushobozi bwiwe, kuko umuntu wese afise impano yiwe Imana yamuhaye yamwespiye. Nico gituma je ndabwira nti ntuze wanyu umuntu, kuko ushobora kwankuyu ugasanga niwe yari kukuzanira kijya wowe udashoboye, wewe ugafata kugira wice uyu. Hari hahariwe yoje gukompleta ya mpano yawe. Ingorane mufise comment utiliser cette inspiration. Nico gituma wowe ushobora gutegura ibizobejo kandi atanumwe azi ejo hazoba. Hari numwe ahazi? Nta numwe ahazi. Alors kubera icyo urima kandi ugapanga ukagira business plan. Aha ni narima ibi bigori ndazi nzokuramwo itoni 5. Izi toni 5 nzoca ngurisha amahera nganuku ncengira iki. Ukabikora ntuze ari ibintu bizoshika ejo hazoza, parce que il y a inspiration. Il y a inspiration. Iyo uri inspire uragira vision nk'ubu je payeje je vision yanje nzi yuko abajene bose ki existe bari mu Burundi no munsi bazoshikirwa gushika bazovuka no mu myaka 20 bazorya ko kurarya amahera ya payeje. Iri sifiko haba bonne organisation mukokoreranira muza murokoreranira mwokoreranira mwese muratunga umaze kuronka ajya kwe muri payeje uca usubije baca bahundi gushika bari mu Burundi no munsi bose bazokwigwa. Usange dufise izine ivyo mwimbuye muja kuhingura ari ivy'iwanyu n'abazovuka bace basanga biriho bashika babokorera jusqu'à l'infini. C'est possible. Mugabe biva kuri management yavyo. Ufise vision. Jere ndabwiye nk'ubu vision ndazi yuko abajene bose mu Burundi n'abagifise imyaka 2 bazorya ko kuri payeje. N'abazovuka basange amahera kihari so gusubizanya gusa mwokoreranira. Hari ki gushikaho mutunga mwese urabo muhakazi urabakora imigambi yabo usange byose. Je mwambwira abantu je nti vision nk'ubu ndabona abantu batakiba muri burya bubande bwose. Nubona ko ariko barubaka amazu y'amabati meza utuvira udusaga hariya bijya byose bazokwimuka baje ku mabarabara muze mura bazokwimuka hanyuma duce tugira aménagement neza ya agriculture muze mura ivyimburwa tuzokwimbura Burundi buzokwiexporta. Abantu bariko barubaka mu kajagari Bujumbura muri bo hakora ko bamvuga nti abantu bariko barubaka mu kajagari mwitenga ejo bizodutera ingorane duca amabarabara tubura aho tuyacisha. None Regide yavuze ngo ibaha amatara n'amazi ikirabura hica bacavuga ngo twendaminize. Hajya nabwiye Deje naho bakubwira ngo bendaminize ca wigira uze kwihera abatonze neza kubera iki batoci barabara kugira ngo ducishe ivyo bintu uco subira utaga amahera warubajiriye amatara nova ntayo bashaka. Namubwiye nti aho bazovuga ngo urinda kubendaminiza tugira uko tubazaniye amatara duce twogera dutagandi mahera tuzoca tuba turabareka. Hajya je ndabona yuko mu minsi z'abantu ntibazoba mu bubande bose bazoja kwibarabara. Umuntu rero ubwa mbere no kumenya icyo Imana yamutumye kubwiriza. Hari ikindi kigira kabiri. Imana yavuze ngo murondoke mwuzure isi. Murumva iyo mission nayo Imana yavuze kutegerezwa kugwiza ivyo Imana yaremye. Abakozi bategerezwa kubaho. Imana rero yaraduhaye mission yo kugwiza ivyo dusanza. Ubwa mbere mission ya mbere romanje kurima. Umunwa wose uronka ico fungura niyo mission ya mbere Imana yahaye Adamu. Mugabo ndababaza ikubwiye ngo rima urimisha iki? Umva mugize ngo urime uzigabe sawa awurimisha iki? Imana yigaze mubwira ngo urumva rero tangura ucura isuka ngo urumva kubera iki yaramaze kumuha ubwenge kugira hinyanyure ivyo Imana yaremye abihinyanyure. Novuga kugira urime uteza kuronka isuka. None basokuruza bacu ntibakora amasuka bazungu bataraza. Kubera ko namusi rudakora amasuka. Kubera iki muraciga igituma? Naragitoye naco nyene.
aha nyene aha iki gitabo iki kirimwo vyose nararondeye igituma tudacura amasuka tutagicura amacumu tutagicura imyami ubutare tubuhonyanga gutya tutazi icarico aho vyavuye origine yenda musome abafilisti babujije bene Israeli gusubira gukora amacumu n'imiheto kubera bene Israeli barabagwanije baragwanya abafilisti birabura urudubi abafilisti bati ko tubatsinze ubu icambere tubabuza gusubira gucura ibigwanisho ngo bene Israeli n'ugukarishasha baja gukarisha hariya mu bafilisti none twebwe abadagi ntitwagwanya imyaka ino ntitwakoresha imyami n'imiheto mwagoba batwemerere tugume ducura yabwira mwagoba batwemerere ko tuguma ducura icambere c'était anéantir abacuzi bose n'abadagi baracari ngaha dusubire twicurire DJOBM dusubire twicurire Imana ni kwikora yaduhaye mission yo kugwiza ivyo yaremye tubihinyanyure bibe itire mu kubikoresha nico gituma Imana yavuze urime mugabo urimisha isuka nuvuga nawe ucuvuga uti nze gucura isuka Imana rero yapciguha inspiration y'ingero uzokora ico gikoresho umaze kubera Imana yakuremeye bisayo byose bica vyizana n'ubutumwa bwo kugwiza cyo yavuze ngo murondoke mwuzura isi mugabe ivyo kwisi murime none urimisha iki mwambare rabijya imfashanyo ya mbere Adamu na Eva bamaze kubona ikibi n'iciza baci babona ko bari gusa immediatema baci baremva impuzu nani bakoze impuzu urashobora kubona uti ndafise probleme umutu utora ngaha hagufi ya baciye bafata amababi baraterateranya baca barambara reka mpereze kuri iyi point ya nyuma kwitegurira kazoza mwebwe urwaruka kwitegurira kazoza n'ibintu bitatu gusa ntimurondere ngo nibindi kwitegurira kazoza ubwa mbere no kubufisa igihugu udafise igihugu futi kazoza kawe niba bugashaka iki gihugu cyawe kibungabunge umenye ko ufise umurima intabonwa ntihagire ukidogoya jewe igihe narinde ku rugamba Bibiliya nagenda yijanye kandi iyo najanye mu bintu najanye ni Bibiliya gusa nagarukanye n'ubu ndayifise narayibitse muri mize ibaze na album yaragiye je ntushobora kumbaza ifoto nkiri mutoyi byaragiye impuzu byose mugabo nza mbona ngiye kwiburuka ngaruka afise ya Bibiliya nyene yari yaranyagiwe yarageze ikindi ayikoresha buke nca ndayibika izombera icibutso ndi ku rugamba nta ikintu jewe nagwa mvuga jewe uwompa nkaronka igihugu mfise umwidegemvyo nkikorera ivyo shaka je no bampejeje atawundi ku gakanu ndimye nkarima nzi yuko nzobirya je nkaronka iyo liberté nije byo babiheze kandi je nubu nikomeza igihugu kuronka iyo liberté kugira impore mu gihugu amahoro nico kintu cyambere gikomeye niba ushaka gutegura kazoza kawe tegura igihugu cyawe kibe igihugu gipanze neza nta kintu uzoba uhejeje nico numero 1 niba ushaka gutegura kazoza hariho ikintu kimwe gituma abantu bashaka nk'igihugu nk'ubu usanga nk'ubu mwe muzi ngo ngwe wacu ni Butanyerera iwanyu ni Burundi aho Burundi bwogenda bwose agasanga Butanyerera mwoca muvuga ngo murafise Burundi kwaheri iwanyu ni Burundi murabarundi nico itwa nabandi babwira naho twoba miliyaridi 10 muri Burundi tuzobugundaniramo kuko nta handi dufise aho uri hose mu Burundi ni wanyu kuko hariho abantu bacavuga ngurumva ngurabona ngo twebwe gwa Butanyerera ukamenga nti muri kumwe nabiburunga muri kumwe abigitega muri kumwe abibuhumuza muri kumwe mwese uburundi banze umenye igihugu kiri ini turi hanga rimwe turi mu gihugu cyacu kuko abantu barakunda kugira amacakubiri
ngo ninje mu biro ngo avuka hehe ngo ntaco ndahanoba. Indongozi yose ibikorera boss mu gihugu cyose. Indongozi ikorera intara yayo futi umurongo umwe twese tukabona imbere hamwe. Nico yitwa amategeko niyo yonyene atwarumoniza kuko umuntu wese arikunda, nta muntu numwe atikunda. Mugabo kwikunda kwawe umenye ko nuwundi yikunda, igice kibashira ku murongo mwese na amategeko. Umaze kwanka amategeko y'igihugu, igihugu kiba gipararanganye. Itunga ry'igihugu burya turafise itunga rusangi, ni kigega cy'igihugu, ni ritongo ry'igihugu. Iri tongo ry'igihugu mubona Uburundi hari urubibe hose gisonera ikintu cy'igihugu. Murambabara ibaze nk'umuntu nk'ubu ngo kubera ngo ari umutegetsi cyangwa afise amahera atanga kwigiturire agaca agenda bakamuha parcelle. Bamuhaye parcelle y'igihugu agaca agenda akacayigurisha kumwe n'igihugu nyene. Nico gituma mubona abantu bose batubatse ama parcelle turiko turayagarukana kugira tuyahe abari bayakeneye. Mugari abantu uzawumva ngo leta iranyaze. Itongo wahawe n'igihugu mu bisanzwe babiguhe uryubake. Nico itumutanga impôt foncier. Erega impôt foncier ni iki? Uyitanga kugira ngo nabajya bandi batarose ijya parcelle. Iyo impôt foncier yubake ibarabara barigenderemo nabo. Yubake hôpital baje kwivuzamo nabo. Yubake ishure bagende nabo. Kubera wewe baraguhaye faveur yo kuronka ijya parcelle, tanga impôt foncier rero kugira ngo ibe kirumara kubera igihugu bose kuko uri mwitunga ry'igihugu. Ivyo umaze kuvyubahiriza igihugu bica bigenda neza. Niba ushaka gutegura kazoza kawe gategure kuva no munsi nyene. Ndabashimire cyane imbonera kure kuko muriko murabakarorero kabajene b'iyindi migambwe n'abatari mu migambwe. Biramaze kuboneka ngaho Ingozi nibo batanguye kuja hamwe nabo mu yindi migambwe barakorera hamwe biragenda neza. Uno munsi biraboneka kugwaruka mu Burundi bwose ruriko rukorera hamwe twese tuboneyo tuja. Ahubwo bari mu kuvuga ko mu Burundi hariho umugambwe w'ugwaruka witwa Payeje utaja muri politiki uja mu iterambere. Twese duhundare hamwe tugende turi kumwe. Imbonera kure rero mwarabaye koko imboneza kandi urimbonera kurutegeza kubona kure kuko mwebwe papa wawe yari yarihebuye abonye wewe usigaye uri mu producteur acagira ingoga acayumva ko afise ejo kuko arafise inkoni azokwishimikiza. Hanyuma namwe mugaca mugira muti nzotunga papa naje nitunge n'umwana nawe mbe ndamutegura ukazura mwereka ingene yorora agakoko. Umwana utagwe kumwereka tuya tuntu two korora ukamwigishira ku kivi akabona ko akora akantu. Burya biba bimeze neza, biba biriko biraza. Umwana aguma yumva ko ategerezwa kugira ntuze independance financière, umwidegemvyo mu bijanye n'umutunzi. Umwe wese akumva ko afise umwidegemvyo akavuga ati jewe sinkeneye gusaba akazi, ntegereza kuba boss. Basi pfuma uba boss wawe.